Haraheze amezi 5 umuryango w'umushinga ntahe Nkurikiye Xavier n'umukenyezi wiwe Ntakirutimana Odeta bibarutse ubushuri. Nkuko mwagiye murabibona mu biganiro twagiye turabashikiriza, uwo muryango wararose abawugarukirako mu kubaronsa ivyambagwa, isukari, ubuyi n'amata. Ntakirutimana Odeta n'avyabana batatu. Babana batatu je nabavyaye njya mwibarabara. None ubu narabuze icapfa ca ruguru bose ndonka n'ikintu kifasha n'ivyo bari barafashije vyaraheze. Ego nta bintu vy'ubuyi bakuzaniye canke amata? Banza bampaye amata y'abana nyene n'isukari n'ubuyi barabimpaye, babimpaye mu kwezi kwa 12 vyaraheze. Ego none nta yandi mashira hamwe woba waragerageje kwitura kugira ngo bashobore kugufasha? Oya nta yandi mashira hamwe je nabonye za kufasha. Ishira hamwe nabonye ryaje kufasha ngaha muhira ni ry'abakarani nta rindi nigeze mbona. Naba muri quartier baraje kundaba navuye mu bitaro Kenyera Rugamba muri quartier. Yamara rero uyo muryango usanzwe ufise amikoro make, baravuga ko utwo baronse twaheze, ubu bakaba baronka amata y'abana barinze gusaba narijya uwo mukenyezi atakibasha kuja kubaronderera nkuko abitumenyesha. Ubu raje nari nibereyeho uko nashaka rero namwe murabe kungana muzabengenzereza kugira namwe murabe kungana mwashikira imbere mufashe. Ego aba bana mbega bamaze igihe kingana iki? Aba bana bamaze amezi 5. Barasaba rero uwo wese yogira umutima wo gufasha ko yobagarukirako. Je sanzwe afise umwana wa mbere afise imyaka 13, wa kabiri nawe afise imyaka 10, naba rero bagira gatatu rero Nkurikije afise amezi 5. Ego none usaba iki abajeje intwaro? Je savye abajejwe intwaro bankubitireko kubera nari sanzwe njya mwibarabara, ubu ntaco nkironka nkikora, ubu n'inzu yanatunaniye no kuriha buca kabiri banadusohore kubera ubu umugabo wanje avuga ko atakaza afise. None mufungura gute? Ubu nyene ukuntu jewe nari sanzwe njya nagenda nyene mwisoko nkasaba nyene ku bantu nyene bari basanzwe banzi bamenyereye, bakampa nyene nk'udufaranga nkujije nk'ibihumbi 5 bampaye nkaca nja gusuma. Ubu reje niko nari nibereyeho kubera urabana babana batatu nta kuntu no bajana kurondera nkuko nari sanzwe ndonde. Mwomenya ko uwo muryango usanzwe uba ku mutumba Kanyami Bitanga muri komine Ngozi mu ntara ya Ngozi, ukaba ugizwe n'abana 5.